Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti umugenzi utwumviriza muri iki kigo cyacu cy'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe nakigushikiriza. Mu kigo giheruka twarabiye hamwe ingene abami bo mu kiyaya cyo hafi y'ikiyaga c'umunyu batewe n'abami bo mu buseruko bari basanzwe babaganza. Twarabonye yuko na Loti aho yabi Sodomu iyo ntambara yahashitse nawe nyene agatwagwa nk'inyagano. Tubanze twibukanye ko ivyo byose vyabaye inyuma yaho Aburamu na Loti bagarukiye i Kanani bavuye muri Egiputa, iyo bari barasuhukiye kubera ikigoyi cari cateye mu gihugu babamwo. Kubera ibitungwa vy'abo bagabo babiri vyari vyinshi cane, aho baba ntihabaye hakibakwira, bituma abungere babo batangura gutongana. Kugira ngo izo ndyane ntizihave zishika kure, Aburamu yahitishijemwo umuhungu wabo Loti ngo atore aho abona yoshima, Aburamu nawe atware ahasigaye kugira ngo batandukane. Loti yaciye atora mu biyaya vya Sodomu, mu biyaya vya Yorodani, aja kubi Sodomu, atazi ko abantu baho ari abanyabyaha birengeje, abantu batubaha Imana. Nkuko tubisoma mu gitabo c'Itanguriro mu gihimba ca 13 umurongo wa 14, tubona ngo Loti amaze gutandukana na Aburamu, Uhoraho yaravuganye na Aburamu, yongera kumusezeranira ko azomuha igihugu cose yari ariko ararabisha amaso mu mpande zose zari zimukikije. Atunamura amaso yawe, uheraho nyene uhagaze, witegereze mu buraruko, mu bumanuko, mu buseruko hamwe no mu burengero. Imana yarerekana imbibe z'ico gihugu aho zica, iremeza yuko izomuha ico gihugu. Umurongo wa 15 n'uwa 16 twabonye havuga ngo, iki gihugu cose ubonye ni wewe nzogiha n'uruvyaro rwawe gushitsa ibihe byose. Ati kandi nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'umukungugu wo hasi, namba umuntu yoshobora guharura umukungugu wo hasi, n'uruvyaro rwawe narwo rwoharurwa. Inyuma rero yuko gutandukana, intambara zaradutse aho Loti yaba, ari nazo zahavuye zituma ajanwa kunyagano. Aburamu avyumvise, aca akoranya ingabo zo mu rugo rwiwe, aja kubohoza umuhungu wabo n'abiwe mbere n'ivyabo. Ubu munsi twagomba turabe ingene Aburamu yagiye kubohoza Loti, turabe n'ivyakurikiye. Reka duhere ku murongo wa 13 turabe ingene vyagenze. Uwo murongo uvuga ngo, haza umwe mu bahunze abarira Aburamu umuheburayo, yaba iruhande y'ibiti vy'imyeroni vy'umwamori yitwa Mamure, mwene wabo wa Eshikoli na Aneri, kandi abo bari bifatanije na Aburamu. Igihe abo bami bo mu buseruko batahuka bavuye i Sodomu n'i Gomora batwaye abantu nk'inyagano, bafashe inzira yo mu buraruko, bajana inkengera y'ikiyaga c'umunyu ku ruhande rwo mu burengero bw'ico kiyaga. Aho baciye ntihari kure y'i Heburoni n'i Mamure aho Aburamu yaba. Uhagaze aho Aburamu yaba, ugatereza amaso mu bumanuko amaja ku kiyaga c'umunyu, waca ubona ibiba byose muri iyo ntara yose. Biraboneka rero yuko Aburamu amaze kumva inkuru imushikiriye, yarabonye ingene bagenda, aca atangura gukurikira abo bansi ubwo nyene batera baja mu buraruko. Ngo kandi abo bari bifatanije na Aburamu
aho duca tubona yuko Aburamu yari afise umugwi w'abantu wari ku ruhande rwiwe. Abo rero bategerezwa kumushigikira kandi bakaba kumwe hageze gukurikira umwasi canke kwivuna uwabateye. Bategerezwa kwerekana ko bari kumwe vy'ukuri. Ku murongo wa 14 haravuga ngo Aburamu yumvise yuko uwabo yafashwe mpiri, ajana abanyarugo biwe bize kugwana bavukiye iwe 318 barabakurikira babahambiriza idani. Ayo majambo aratangaje cane. Duca tubona yuko Aburamu yari afise ibintu vyinshi n'abantu benshi cane. Tuca tubona kandi yuko yari afise abamukorera benshi cane. Kubona ashobora kuronka abantu 318 bazi ivyo kugwana bavuye imuhiriwe gusa, urumva yuko bisiga ubwenge. Nkaho duca twumva ko hari benshi batashobora kugwana. Birumvikana ko mu rugo rwiwe hatari habuze abagore n'abana n'abasaza benshi. Abo 318 nabari barize ivyo kugwana. Bica bitwereka yuko yari umutunzi akomeye, afise ubusho n'imikuku yuzuye afise ibitungwa n'imikuku yuzuye imisozi. Aho hantu idani babahambirije n'ahantu mu buraruko bw'Iheburoni. Turabe rero ingene yavyifashemwo amaze guhambya abo bansi biwe. Dusome ku murongo wa 15 haravuga ngo ahenga mwijoro abantu biwe abacamwe imigwi, barabatera, barabanesha, barabakinagiza gushitsa ihoba ahahera ibubamfu bw'i Damasiko. Aburamu rero yarakurikiye abo bantu kugeza kure cane mu buraruko uji Damasiko. Ico Aburamu yakoze gikuru kwabaye uguca mu bico canke mu migwi abantu biwe. Kumbure bamwe baciye hino abandi hirya kugira ngo bajuragize abo bansi. Aburamu rero yarashoboye gutahukana intsinzi. Uko biri kose abo basi baragize ingorane zo kubandanya gutwara ibintu n'abantu bari banyaze. Ku murongo wa 16 haravuga ngo agarura ibintu vyose, agarura n'uwiwabo Loti n'ibintu vyiwe n'abagore n'abakobwa nabo n'abandi bantu. Murabona yuko bari batwaye abagore n'abantu benshi ngo baje kubagira abaja babo. Aburamu rero yakoze igikorwa gihambaye kandi yabikoze kubera umuhungu wabo Loti. Nico gituma ivyo vyose vyanditswe ngaha. Iki gihimba rero ni kimwe mu bihimba bihambaye kuko kirimwo vyinshi vyerekeye ubuzima bwa Aburamu. Ku murongo wa 17 haravuga ngo atabarutse avuye kunesha Kedorahoma n'abandi bami bari kumwe nawe, umwami w'i Sodomu aramusanganirira mu kiyaya c'Ishave, nico kiyaya c'umwami. Umwami w'i Sodomu yarahagurutse aja gusanganira Aburamu. Hari n'uwundi yagiye gusanganira Aburamu kandi yagize neza cane. Yasanze umwami w'i Sodomu yashize imbere ya Aburamu igeragezwa rikomeye gose. Reka turabe ku murongo wa 18 n'uwa 19 uko havuga ngo kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu umuherezi w'Imana isumba vyose azana imitsima na vino, ahezagira Aburamu aturagahabwa umugisha n'Imana isumba vyose nyene ijuru n'isi. Nta utogira ibibazo kuri uwo muntu yitwa Melikisedeki. Mbega yaraje ava hehe? Uwo muntu tumubona gatoyi gusa asimbiye muri Bibiliya afise umutsima na vino, ivyiwe bikaca bigarukira ngaho. Umuntu rero yokwibaza ati mbega uwo Melikisedeki yaravuye hehe? Aja hehe? Ibikorwa vyiwe ni ibiki? Hano tubona yuko uwo yari umwami w'i Salemu, ariko kandi akaba n'umuherezi w'Imana isumba vyose yaremye ijuru n'isi. Nukuvuga Imana nzima. Izina ryayo ni Elohimu. Niyo Mana yo mu gitabo c'Itanguriro. Igihimba ca mbere ni ya Mana ya Nowa, ni ya Mana ya Henoki. Iyo Mana ntiri muri za zindi mana nyinshi z'intara n'amoko.
abashakashatsi baravuga yuko hatanguye kubaho ukwizera Imana imwe imbere yuko havugwa ivy'ukwemera Imana nyinshi. Iyo Mana yatanguye kubaho ni ya yindi nyene yo mw'itanguriro. Hano ico tubona nuko abantu bose bari bazi iyo Mana nzima y'ukuri naho batayubashe. N'uyu munsi abantu barazi yuko ari Imana rurema, ariko rimwe na rimwe bakayobibangikanya n'ibigirwamana bakanka kubaha iyo Mana rurema. Intumwa Pawulo mw'ikete yandikiye Abaroma mu gihimba ca mbere ku murongo wa 21 aravuga ati: kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana, ntibayishime, ariko bacitse abiyumvira ivy'ubusa, imitima yabo y'imburabwenge icura umwiza. Pawulo abandanya avuga ati: abantu barushirije kuba imburabwenge naho basenga ivyaremwe mu gishingo co gusenga umuremyi. Melikisedeki rero yari umuherezi w'Imana wo mu gihe ca Aburahamu. Yari yaramenye Imana nzima, Imana y'ukuri. Niwe yaje kuri Aburahamu azanye imitsima na vino. Ivyo bibiri nivyo bimenyetso vy'ingaburo y'umwami wacu Yesu. Two kwibaza rero ico Melikisedeki yari abiziko. Kiretse aha mw'itanguriro, Melikisedeki uwo aravugwa n'ahandi muri Bibiliya. Dusomye nko muri Zaburi y'110 umurongo wa 4 haravuga ubuhanuzi buvuga kuri Kristo ngo uri umuherezi ibihe bidashira mu buryo bwa Melikisedeki. Melikisedeki kandi aravugwa kenshi mu cete candikiwe Abaheburayo. Ijambo ry'Imana ntiryashimikiye ku mamuko y'uwo Melikisedeki, ryashimikiye ku gikorwa yakoze, naco kikaba cabaye uguhishurwa kw'ibizokorwa na Kristo Yesu. Uwo Kristo yabaye umuherezi mu buryo bwa Melikisedeki, ntagira itanguriro, ntagira n'iherezo. Turavye ivy'ibihe n'imisi, kuko niwe jambo avugwa mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, havuga ngo mu ntango jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo jambo yari Imana ihoraho, ntagira itanguriro canke iherezo. Umukate na vino canke umutsima na vino vyazanywe na Melikisedeki, vyabaye ikimenyetso c'ibizoba muri kazoza, bikazokwama vyibukwa. Mw'ikete rya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto mu gihimba ca 11 umurongo wa 2 haravuga ngo uko murya uwo mutsima canke uwo mukate kandi uko munywera kuri ico gikombe muba mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza ahazozira. Ubuherezi bwa Melikisedeki bwabaye ubuhanuzi bw'ivy'urupfu rwa Kristo. Kubw'ivyo umuhezagiro yahaye Aburahamu wari ukomeye cane, kuko warimwo ibanga ry'Imana ry'ibizohoraho. Muri ico gihe Melikisedeki niwe yari umuherezi mukuru w'Imana isumba vyose. Uwu munsi Yesu Kristo niwe muherezi mukuru w'Imana isumba vyose. Mu gitabo rero c'itanguriro mu gihimba ca 14 ku murongo wa 20 haravuga ngo kandi Imana isumba vyose iragahezagirwa, yagushize abansi mu maboko, nuko Aburahamu amuha ikigira 10 muri vyose. Hano turabona yuko Aburahamu yahaye Melikisedeki ikigira 10 kuva mu ntango. Mbega iryo banga ryo gutanga ikigira 10 yarimenye gute? Nta nkeka yuko ivyo yabihishuriwe n'Imana nk'uko yamuhishuriye n'ibindi. Turabe ukuntu Aburahamu yanse kunyaga abansi biwe anesheje. Ku murongo wa 21 haravuga ngo umwami w'i Sodomu abarira Aburahamu ati ndekerana abantu ibintu navyo ubitware. Iryo ryari geragezwa, kuko mu mategeko y'ico gihe
Aburamu yari afise uburenganzira bwo kunyaga abantu n'ibintu agaheza akavyitwarira, ariko uwo mwami w'i Sodomu yari umunyabwenge. Yavuze ati ndekera abantu ibintu bitware. Iryo ryari geragezwa kuri Aburamu. Iyo ahirahira akavyakira, kumbure nta na rimwe vyokwigeze vyemegwa yuko Imana yamuhezagiye ikamuha itunga. Kumbure umwami w'i Sodomu yari kuvuga ati Aburamu nije namutungishije, bijya afise vyose ni vya bindi namuha. Kandi ivyo Aburamu yari abizi mw'ibanga. Turaba ingene yamwishuye ku murongo wa 22 havuga ngo Aburamu yishira umwami w'i Sodomu ati narahiye Uhoraho manitse ukuboko, niwe Mana isumba vyose nyene ijuru n'isi. Aburamu yarahishuriwe ibanga ry'umugisha ryari mu muhezagiro wa Melikisedeki. Mu vy'ukuri imbere yuko amageragezwa akomeye adushikira, Imana kenshi iradutegura. Mw'ikete Pawulo yandikiye ab'Ikorinto mu gihimba c'10 ku murongo wa 13 haravuga yuko itazokwemera yuko tugeragezwa n'ibirengeye ivyo dushobora kwihanganira. Iti mbere hamwe n'ico kigeragezo nzobacira icanzo kugira ngo mubone ingene mwocihanganira. Imana rero iramugabisha kuko yari yamuteguje. Ku murongo wa 23 haravuga ngo Aburamu abwira umwami w'i Sodomu ko yabwiye Imana yuko atazogira ikintu na kimwe cyo mu vyiwatwara, naho hoba kanyuzi, kuko wohava uzovuga ngo ni wewe wantungishije. Uko niko Aburamu yishuye uwo mwami w'i Sodomu. Biboneka yuko imbere yuko Aburamu aja muri iyo ntambara yagiye asezeranye n'Imana akavuga ati Mana, singiye mu ntambara kugira ngo ndahakura itunga, singiye kunyaga, ngomba kubohoza umuhungu wacu Loti. Imana nayo irabimwemerera. Intambara iheze, ibyo yaciye abibwira umwami w'i Sodomu mu buryo bwo gushingira intahe Imana y'ukuri. Ku murongo wa 24 haravuga ngo jeho ntaco ngomba atari impamba abantu banje bariye, nabo twatabaranye ubagabanganye imigabane yabo, nibo Aneri na Eshikoli na Mamure, bobo nibajane imigabane yabo. Aburamu rero yaremeye yuko abo bandi bari kumwe nawe bayifatanije kugwanya abo bansi bari bafise uburenganzira bwo kugabanganya imigabane yabo, ariko ati jewe nta na kimwe ntwara. Mbega wewe hari igihe uhora wibuka isezerano wasezeranye n'Imana yawe igihe wari kurasenga? Wifata gute imbere y'ibisayangana bishobora kugukoresha ibinyuranye n'ivyo wasezeraniye Imana? Aburamu mu kureka kwakira iyo ngabire y'umwami w'i Sodomu yongeye kwerekana ubugwaneza bwiwe hamwe n'ukwizigira Imana yo yamwemereye umugisha. Izi nkuru za Aburamu zirashishikara mu gihimba ca 15 aho Imana yongera kumwiyereka no kumusezeranira igihugu c'i Kanani. Dutandukire rero ico gihimba ca 15, reka dutangure turabe ingene Imana yabwiye Aburamu inyuma y'iyo ntambara. Umurongo wa mbere w'ico gihimba ca 15 uravuga ngo hanyuma y'ivyo ijambo ry'Uhoraho riza kuri Aburamu nko mu nzozi riti, Aburamu ntaco utinya, ni jewe nk'inzo yawe, uzohabwa impera ikomeye cane. Aho bwari bubaye ubugira kane Imana yiyereka Aburamu. Imana yagize neza kumwiyereka kuko yarahejeje kugira intambuko ndende mu byo kwizera kwiwe. Yarahejeje kubohoza Loti, kandi yarahejeje kwanka ubutunzi umwami w'i Sodomu yagira muhe. Imana rero iti ntutinye, ni jewe nk'inzo yawe. Mwene data, iryo jambo ni ryiza cane kandi ni iry'urukundo. Ibaze umuntu avuye mu ntambara n'amasanganya adahera, ariko Imana ikamusanganira, ikamwihishurira, ikamubwira iti ni jewe nk'inzo yawe. Imana yagombye kumwibutsa
yuko ariyo yamukingiye kandi kwiri kumwe nawe. Ibuka nawe mugenzi, iminsi umaze uriho, hari ibyabaye hirya yawe wabonye byari gushobora guhitana ubuzima bwawe, ariko Imana yabaye inkinzo yawe. Wamuvyibuka, si ubuhinga wakoresheje, ariko nuko Imana yakubereye inkinzo. Hanyuma rero Imana yabwiye Aburahamu iti uzoronka impera ikomeye. Ni ukuvuga yuko Imana yamubwiye iti wagize neza guheba burya butunzi butari bwo bagira baguhe, ni jewe mpera yawe nzoguhera. Ese ibintu Imana yiteguye gukorera umuntu yemeye kuyizera. Irazi ibyo ukeneye mugenzi, kandi yaguteguriye ibyiza. Nico gituma ukwiye gutera umugongo ikintu cyose cyo kujana mu binyuranye n'ibyo Imana igomba, naho wobibonamwo inyungu zigaragara. Imana yarahimbawe n'ukuntu Aburahamu yizera akayishingira intahe mu mvugo no mu ngiro. Aburahamu nawe yishuye iki? Turabe ku murongo wa 2 n'uwa 3 w'ico gihimba ca 15. Aburahamu aramubaza ati Mwami Uhoraho, uzompa iki ko ngiye gupfa atakana nsize, kandi uzotorana urugo rwanje akaba ari Eliyezeri umunyadamasiko? Arongera ati erega nta rubyaro wampaye, kandi wavukiye iwanje niwe azotorana ivyanje. Aburahamu yabwiye Imana ngaha ati nta rindi tunga ngomba, ntaryo nkeneye. Ikiri ku mutima wanje nuko nifuza kuronka umwana w'umuhungu, nkabatakana na kamwe ndaronka. Waransezeraniye ko nzoba se w'amahanga, kandi urubyaro rwanje rukagwira nk'umusenyi wo ku kiyaga, ariko nubu nta mwana mfise. Kandi amategeko nayo yavuga yuko umukozi mukuru ari we yaca atorana ibya shebuja. Umukozi mukuru wa Aburahamu nawe yari umunyadamasiko yitwa Eliyezeri, kandi yari yararondotse. Umurongo wa 4 uravuga ngo maze ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri we rituyosi wazotora ibyawe, ariko uzova mu karakawe niwe azobitora. Imana ishimwe. Imana ntihinduka ku masezerano. Iyo twizeye by'ukuri tukemera kugendana nayo, izoshitsa ibyo yasezeranye. Reka turabe ikindi kimenyetso gitomoye Imana yahaye Aburahamu cyo gushimangira isezerano yamuhaye. Ku murongo wa 5 haravuga ngo amusohokana hanze, aramubwira ati rangamiza urabe mu ijuru, uharura inyenyeri, namba woshobora kuziharura. Ati urubyaro rwawe niko ruzongana. Iryo ryabaye ijambo rihambaye. Ubwa mbere Imana yari yamubwiye iti urubyaro rwawe ruzoba rwinshi nk'umusenyi wo ku kiyaga canke umukungugu wo hasi. None ico gihe naho imubwiye ngo ruzongana n'inyenyeri zo kwijuru. Aburahamu ntiyashobora kuziharura, eka nta n'umuntu yoshobora kuziharura n'uyu munsi, naho ivyitwa amajambere vyabonetse. Uko niko atashobora guharura uruvyaro rwiwe, kandi uyu munsi ubwo ruvyaro rwiwe nta woshobora kuruharura, ntibikunda. Aburahamu ni sekuruza w'ihanga rya Isirayeli, akaba na sekuruza w'ihanga ry'abizera, ari bo shengero ry'Imana. Pawulo yabwiye abigalatiya ati mu ruvyaro rwa Aburahamu kubera kwizera Kristo Yesu. Ubwo rero si uruvyaro rwo mu buryo bw'umubiri, n'ubwo mu buryo bw'impwemu. Ni muri ubwo buryo twese turi uruvyaro rwa Aburahamu, kuko twizeye umwami Yesu Kristo. Mugenzi uri kuratwumviriza, igihe twemeye kugendana n'Imana, nayo iriteguye gusuka kuri twebwe imigisha yo mu buryo bw'impwemu, mbere niyo mu buryo bw'umubiri. Irasezerana isezerano ridashobora guhinduka, kuko isezerano ry'Imana ntaho rija. Dusabwa kuririndira twihanganye, kuko birimwo ibanga rikomeye. Mu cigwa kizokurikira tuzorabira hamwe ayandi masezerano Imana yahaye Aburahamu. Naho ibyo yari yarasezeraniwe byari bisize ubwenge, Aburahamu yarabyizeye cyane. Uhoraho nawe aca bimuharurako nk'ukugororoka. Ukwizera mugenzi niko mugozi udufatanya n'Imana yacu, kandi utizera
ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera ko iriho igaha impera abayirondera. Niko tubisoma mu ikete ryandikiwe Abaheburayo mu gihimba ca 11 umurongo wa 6. Turiko rero turarangiza kino cigwa cacu cuno munsi, ariko nagomba nongere ndakwibutse yuko ukwizera kwa Aburamu Imana yakumuharuyeko nk'ukugororoka. Aburamu aranka kwakira ivyagabiwe n'umwami w'i Sodomu, kugira ngo ntibizo bihave vyonona intahe yiwe yashinga avuga yuko Uhoraho ari we yamutungishije. Mu gihe Aburamu yarakizazaniwe, Imana yamweretse yuko ariyo yamubereye inkinzo, imurungikira Melikisedeki, umuherezi mukuru w'Imana nzima. Araza aramuremesha, kandi ngo Aburamu nawe acamuha ikigira 10 ca vyose. Ni wewe mugenzi nawe ukwiye kwiyumvira ivy'Imana yagusezeraniye, uheze wiyumvire nawe ico uriko urakora kugira ngo urindire iryo sezerano kandi urigumemwo utarinze gucumura ku Mana. Reka dusenge mu kurangiza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, wabereye umwizigirwa umusavyi wawe Aburamu. Ndakwinginze kugira ngo natwe tumenye kuri umwizigirwa ku ruhande rwacu. Ndasengeye umuntu yakurikiranye kino cigwa, Mana ashobora kuba ari karanigana n'ibiriko biramukwega ngo bimukure mu isezerano. Ibisayangana ashobora kubona akiyumvira ko ariyo nzira kandi binyuranye n'ubugombe bwawe. Umushoboze gutsinda no guhagarara mu isezerano kugira ngo azoraganwe na Aburamu igihugu cy'isezerano. Urakoze, ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi tuyigarukirije ngaha, naho ubutaha umwami Yesu aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.